imyaka atabushobozi bwa kera zigifise. Byagenze gute? Cyane mu izina rya Yesu. Amen. Abadakiriza arico turapfa gahero. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Amen. Ku mazina yitwa Titiro Samsoni, araciye iminsi ndashoboka yuko ari abatanzi yo muri kuko twimana bababwiye intende ariko mva mu Ruyigi. Ama rero umuryango n'ishengero ry'intende adutumanye ihasho muzakire. Razakiriye barakoze. Amen. Turamaze kumva amajambo meza kandi akomeye. Ubwenge bw'amajambo je birafata nk'urufatiro rukomeye cyane gukorera Imana twejeje. Ijambo rikomeye birashoboka yuko ataco batahuyemo kubera Satani yagiriye nabi, ariko ubundi bwoko umukozi w'Imana ijambo ridasanzwe ndibaza ko rija kugaruka mu majambo tugomba tuvugana, kuko tugomba twibukanye igikorwa c'abaririmbyi. Uyu mwanya dufise ndifuza ko muri byose ari hano yotahura igikorwa ciwe, agaciro kaco n'ingene akwiye kumera kugira ngo ico gikorwa gikore ico Imana igomba kugikorera mw'ishengero. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo c'abacamanza 5:12. Abacamanza, igitabo c'abacamanza 5:12. Umurongo w'intuza kumara wose dusoma agace A gusa. Ikangure Debora, ikangure ushireko abafise Bibiliya ugirene. Urumva ko mutarahabona, muharondere abaririmbyi nibaza ko mufise Bibiliya, ko umuririmbyi atazi gusoma inyigisho zo kwigisha abantu gusoma no kwandika zirahari. Harondere kandi ntabwo barabasore ntihagire umuntu aja gusinzira. Dufashanye. Uwo umuntu asinziriye murazi ko nshaka kuvuga. Dufashanye nimumene ngo muri kure ndani ari yego Imana ibafashe kabere. Dusubiremo ikangure Debora, ikangure ushireko ugirene, uririmbe. N'aya majambo ngomba tumara umwanya turiko turayagako. Ni ryari babwira umuntu ko yikangura? Nigihe asinziriye. Iri jambo rero biraboneka ko rikangurira abantu kugira kuririmba. Urashaka kwibaza uti none ko twahora twaririmba dusinziriye, ko twahora turirimba none twikangura kubera iki? Ariko n'aya majambo twogira urufatiro, ikangure ahabwirwa Debora, ikangure utwashire izina ryawe ushireko ugirene uririmbe. Twagomba rero turabe ingene igikorwa cyo kuririmba cafatwa mu gihe ca Nehemiya. Tujariya mu gitabo ca Nehemiya 13 dusoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Umurongo wa 4 n'uwa 5 igitabo ca Nehemiya. Yanditse by'umwanyarutsa yifuza kuzabasura nabo kugira ngo bigusamaze.
13 reka dusome mu izina rya Yesu duhereye ku murongo wa 4 n'uwa 5. Ariko ibyo bitarabaho, Eliyashibu umuherezi ari we yajeje ibyumba byo ku ngoro y'Imana yacu, kandi yari inshuti ya Tobiya. Yari inshuti yanjye. Yateguriye Tobiya nyene icyumba kinini aho bahora babika amashikanwa y'amafu n'imibavu, bakahabika n'ibintu by'ibomboku, kandi habikwa n'ibigira cumi by'impeke n'ibya vino n'iby'amavuta ya elayo. Mukurikirana ahantu ari byo ibyagezwe byashinze ko bihabwa ubwa mbere abaki, Abalewi, hanyuma abaki, n'abaririmbyi, hanyuma abaki kandi, n'abashibamyi, hanyuma abaki, hamwe n'amashikanwa azunguzwa yahabwa abaki, abaherezi. Yesu ashimwe. N'imigwi aho cyangwa ko Eliya yari yahawe igikorwa avuye mu kinyago, yaje kugira gatatu. Muribuka yuko abayuda batwawe kw'inyagano bitewe n'ibyaha bari bakoze inshuro zishika 3. Bwa mbere baragenda bavuga ko bari mu mwaka wa 3 mbere ya Yesu, aho Natanieli n'abagenzi be niho bagenda. N'ubugira kabiri baragenda batwara bona Ezekiel wavugishwa n'Imana. N'ubugira gatatu baragenda barabatwara Babuloni n'Imana yagize igikoresho cyo kubanyaga. Byari bizi ko bazomarayo imyaka 70. Niko Imana yari yavugishije Yeremiya Musa yari yavuze cyane 29 ku murongo w'10 ko bazomarayo imyaka 70. Rero hageze igihe ubwami burahinduka, Babuloni burakomorwa, ikisubirwa n'ubwami bw'Umedi n'Uperesi. Ubwami rero ku mwami mukuru baca batanga itegeko ko basubira iwabo, nk'uko batowe kw'inyagano inshuro 3, no mu kugaruka zabaye inshuro 3 nyene. Aha rero dusomye Nehemiya yazananye n'abandi bugira gatatu, ariko azanywe n'igikorwa, kuko yari azanywe n'icegera cy'umwami, azanywe n'igikorwa cyo kubaka inzitiro. Icyo gikorwa ninasomye muri iki gitabo cya Nehemiya, Imana yaramukoresheje kuba kiragenda neza, biba ngombwa ko asubira mu gikorwa cyiwe. Agiye rero aya majambo twasomye ni uyu muherezi yitwa Eliyashibu. Ikibabaje n'umuherezi Eliyashibu, mugabo Bibiliya tugira ngo yari inshuti ya Tobiya. Umuherezi, inshuti y'abagwanizi b'igikorwa cy'Imana. Inyuma mu murikirane cyane, abarongoye indirimbo mu murikirane, abakozi b'Imana turi kumwe mu murikirane. Umuherezi mugabo inshuti y'umwasi w'igikorwa cy'Imana. Abakozi b'Imana bicaranye. Ejo narabivuze n'ubudasubira umbabaje nakora kwavuga ko cyane, kuko ari bikira twebwe Imana ikoresha ari ibita bitwe tugira tuvyica ugakohare inshuti ya Satani unayongo kubera tasere. Aha twebwe tutubaza ibyaha byacu nakora tudusekera cyane, twebwe naho tutosambana ngo twice tuboreke ari ibindi byaha byo gufata nibyo sibyo. Unashaka umuntu ngo Yesu nica, Yesu ngorebwa, Yesu sambana kandi twenda kutabikora. Mugabo gikorwa cy'Imana mu gushira umuntu mu gikorwa umusenge, ugacufata inshuti ya Satani akaba ari uteze igikorwa, ugaca unihumuriza urabona. Eliyashibu yamuhereje mugabo inshuti ya Tobiya. Tobiya nawe muramwibuka, yari umwe mu bagwanije Nehemiya mu gikorwa. Nehemiya baye kure gatoya, Eliyashibu acafata abarinzi arasanzaza, abaherezi arasanzaza,
abarongozi murongoye amakorale mu babarire n'abayaga umunsi turayaga cyane aya makorale azokomera ari nakomera ni byose mu babarire abarongoye amakorale muhagana kuko ariko bigisha gusunza abantu kuko cyo muca gitagira kuko inzo umuntu umuntu wese afite arongoye korale ahagarare agatora bigishe ko imbere ko dushishika kuko mu bintu nari nizeye nuko amateka kuba mufise utuntu mwandikako kuko mwebwe mwe muzokwegereza mwakibagiye naho ntaco agiye wasamaye canke wibagiye icuri n'abateza kugufise akantu wandikako kuko twebwe muca dutahana tuzokuma ngaho mwebwe ni mwebwe mujejwe aya makorali nimwagomba ko aya makorali meza azoba meza kandi mwagomba ko aba mabi azoba mabi muri aya majambo aya makorali muzoyabaza aya makorali muzogirane hariho umuntu waha igikorwa akavyitiriza akavyita icubahiro akavyita ko bamwiyumviriyeko mugabo namubwire aha twebwe abarongozi twiremetse amabuye urashobora gutoka ku vy'iwawe ugafatwa n'ivyarugize urongoye Eliashibu acafatira inarasaga kuko uko vyari biri mu mabare mugwe muhagaze abaririmbyi babafata nk'abantu basanzwe uyu munsi two twigana ku baririmbyi sindiko navugana n'abaherezi cane ndadacisha nko gusa cane cane ngo babaririmbyi sindiko navugana n'abasenzi kuko nabwo nyene birakenewe cane cane uyu munsi wakoranijwe n'abaririmbyi kandi uyu muntu udasanzwe mw'ishengero turaja kubibona rero aba bategerezwa nabo nyene kubaka ingoro y'Imana kugira ngo bitegure neza uwadusomeye yatubwiye ngo batorwa mu bahereye mu barere Dawudi yavuze ngo abwira abarere ngo mutore abaririmbyi mubi wani muhagane tuweta none abarere barabaki bafatwa gutya abarere wari umuryango umwe mu miryango 12 y'Abisirayeli mu bana bande barakoze kandi aba n'Imana yari yavuze ko ivy'ubuhereje nta wundi muryango n'umwe wari wemerewe kuvamo abahereji atari umuryango w'abaherewe n'abo baherewe nyene ntibari bose abategeka kuba abahereji mu muri kare gato abategeka kuba abahereji bategeka kuba baturuka mu nzu kwa Aroni abandi basigaye bavuka mu zindi nzu n'aho abahereji bapito n'aho abahereji baca bakora ibindi bikorwa byaba bihari kandi byinshi byo ku ngoro y'Imana mugabo mu nzu kwa Aroni hateka guca hava abaki uyu rero Eliashibu yari umwe mu bavuka mu nzu kwande niba bakurikiranye kwande turi kumwe kwande kwa Aroni mwaje gusinzira gusama mugenda kumenya ijambo ryo mu Bibiliya mu nzu kwa Aroni nawe yari umuhungu avuka mu muryango wande ahimbere wande abakaburisha Bibiliya wande umuryango wande w'Abalewi umuryango w'abaki w'Abalewi ntiwari umuryango rero usanzwe wari umuryango utarize udasanzwe uvamo aho gukora igikorwa ku ngoro y'Imana aha rero aya majambo twasomye abaririmbyi byabonetse andi majambo yadusomye umukozi w'Imana kuri ngaha bategeka kuba bavuka muri uwo muryango wande reka twasome gatonya kuko mushaka kuba mwana yibagiye dusome gatonya ajya
igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 15. Munihangane muhagarare gatoya ndashaka kuvuga kuri mwebwe. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 15 ku murongo wa 16. 15 ku murongo wa 16. Turiko turavugana kugira ngo mwumve ico gikorwa icyari cyo imbere ko twinjira cyane akabaro kacu. 15 maze Dawidi 15 ku murongo wa 16. Maze Dawidi abarira abaki abakuru bo mu Balewi, sibyo? Kugira gutora iki abaki babatorere mubi wabo. Abaririmbyi bategerezwa dusome muri aya majambo gutorwa mu muryango w'abaki w'Abalewi. Abalewi nabo wa muryango Imana yavuze ko ijambo ko bakwiye gukora igikorwa ku ngoro y'Imana. Urumva rero Imana idasanzwe. Mwumve kubabwira mwabaririmbyi mwe muri abantu badasanzwe. Mwabarongozi muri murongo y'abaririmbyi, murongo y'abantu batagize badasanzwe. Wowe urashobora kwiyumvira yuko umego ntacuri nacumatse mugambo murakubwire imbere y'Imana umuntu adasanzwe. Imbere y'Imana umuntu adasanzwe. Mbere Imana ikirakuraba irabona ko igihagararo cy'uwawe cyategerezwa gutera ubwoba abadayimoni. Irabona ko igihagararo cy'uwawe cyategerezwa guhagurutsa Imana ikaza. Turajya kubibona. Mugabe ikibazo kihari ngomba ko tuja kwishurira hamwe. Mbega ko Imana iduhishuriye abo turi ko turi abantu badasanzwe, ariko Imana itubona bitewe n'ibyo yifuza ko twokora. Mbega ndazi ico mbega kino gikorwa ndagikora nk'uko Imana igomba. Imana ibonye muri kino gikorwa irashimira cyangwa irababa, iratwenga iranezerwa cyangwa irababa. Ibyo ni ibibazo ngomba ko umuntu wese akwishura tuze kurangiza yarose inyishu. Mwegere murongoye abaririmbyi, ngomba ndabasaba umwanya tugomba tumarane munyumvirize gusunga abaririmbyi, kuko jewe namaze kubabwira mfise umwanya muto mugamwe muramana mukeneye kunyurwa mukamenya ngo mbega aba bantu ndongoye Imana irabona ngo iki. Ndakwiye kuba inshuti ya Satani nkongera nka murongozi w'abantu. Mbega ndakwiye gusamara ndongoye aba bantu Imana imaze kumbishurira abaribo. Mbega nokora iki ngo aba bantu baba uko Imana igomba ko baba? Mbega nokora iki ngo aba bantu Imana ibakoresha ivyo igomba kubakoresha? Nivyo rero nifuza mwega abari nk'abarongozi ko Imana ibashurira muri mwanya. Yesu abaheza mwicara. Abaririmbyi rero nk'uko mumaze kubibona bafatwa nk'abantu basanzwe, wari umwe wageza ku mafunguro y'Imana. Mbere bakazana ibyo bakarira ngaho. Iyindi miryango yose atari Abalewi muze mubisome mu bitabo bya Mose, bari barahawe amategeko ko bazozana ibigira 10, bazozana amashikanwa, bazozana ibintu ku ngoro y'Imana, hari inzu babishikizamwo kugira ngo abaririmbyi bagume ku gikorwa cabo, baronke umwanya wo kugisengera, baronke umwanya wo gutegura. Abalewi gutyo nyene, n'abahereji gutyo nyene, n'abashibani gutyo nyene. Yari imigwi kugira ngo yitegure neza baguma ku ngoro y'Imana. Mu yandi majambo batahurwa nk'abantu badasanzwe, batahurwa nk'abantu badasanzwe. Mbere urabona iyo bava ku
ko bava mu muryango Imana yavuze ku cyabo. Ntibyari ibintu bisanzwe. Niba wowe ubona umuririmbyi ukaba wagize ibintu bisanzwe, oya, ntabwo Imana ikwibutse kuri umuntu adasanzwe. Bice bigutera guhindura imyifato, bice bigutera kumenya ingene wofata kino gikorwa, bice bigutera kwama hafi y'Imana. Dusome mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, dusome igice cya 20 kiza mu muntu umwe atafashe gusoma. Igice cya 20, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma kiza mu muntu umwe wakoze Imana ati gusoma neza acaza afashe gusoma. Igice cya 20 turasoma umurongo wa 21 umurongo wa 22. Yesu nzamuririmbira, namumenye. Yesu nzamuririmbira, namumenye. Yesu nzamuririmbira, namumenye. Yesu nzamuririmbira. Twamaze kujya inama n'abantu ashira ko abo kuririmbira Uhoraho no kumutazira bashakishije ukwera, kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushimire Uhoraho kuko imbabazi ziwe z'amabihe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira, Uhoraho ashiraho abo guca igico abari baje gutera i Buyuda, ari bo Bamoni n'Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri baca basubiranamwo. Aha, aya majambo natwe ko yamenyereye cyagiye Abisirayeli bari bahanganye n'urugamba cyane Abayuda, kandi ku mwami Yehoshafati Abayuda, kuko muri icyo gihe Ubwisirayeli bwacu bwamaze kwigabana mu kubiri. Bana Abayuda bari bahanganye n'ibitero, hanyuma Yehoshafati yari mwami umwe mu bandi bagiye bubaha Imana barongoye Ubuyuda. Aha rero amaze kumva izo nkuru z'igitero kije, byamusabye gusenga, bafata umwanya wo kwisondesha. Muzobisome muhereye ku murongo wa mbere, iyi nkuru niho muyibona. Umwanya wo kwisondesha, barasenga Imana kuko bagize ubwoba bw'icyo gitero. Imana icyambutse umuvugishwa, igatanga kuvugishwa, arababwira urutonde rw'intambara. Muri uwo rutonde rw'intambara aca ababwira yuko abaririmbyi ari bo boja gutega cyane gutangira icyo gitero. Ni ukuvuga rero n'Imana abaririmbyi yabafata nk'abantu badasanzwe. Ntiyabwiye abantu bafise ibigwanisho ngo bari baje imbere, oya, Imana yagurutsa abaririmbyi. Imana ibwira Yehoshafati abantu bariko basinzira, kurora amaboko wakati bakabarekeshe kure bashaka ko basinzira. Leta bafashe ko basinzira agaciro kabise byiza. Rero Imana ikirababwira ko abaririmbyi bobashime, bakaba aribo baje guhangana n'icyo gitero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abaririmbyi baca batonda urugamba bashakishije iki? Ukwera. Uyu mwene Gatanzwe ngayo ufashe umwanya muremure wo kutubwira kuri iri jambo ryo kwera. Batonda urugamba, ijambo nayoneramo abaririmbyi bagiye mu kibanza cy'imbere, bashizwe mu kibanza cy'imbere. Byumvikana abaririmbyi si abantu bakwiye kugendera inyuma y'abantu. Abaririmbyi turabaye twarakugira umuririmbyi agendera inyuma y'abantu. Jewe nibaza ko ataramenya icyaha. Twebwe nk'abayobozi b'ishyaka, abaririmbyi tubafata nk'abantu badasanzwe.
wacu igikorwa tugomba ko kinyaruka tugiha abaririmbyi kandi ukuri wabana bakeruka bagakora nizere ko namwe ariko bimeze umuririmbyi afise amategeko amugenga sinzi ko mwari wanyu hari amategeko twebwe wacara aha twese abenshi muba ko turi Imana nibaza ko hafi twese twaciye mu baririmbyi turababare ntabwo Imana baciye mu baririmbyi baciye mu bakorari bose n'ubu baracyari mwo twese n'abarongotsi ikiroga ngo murakibona mwebwe murongoye abantu bavuga ngo turi Imana ntimukwiye kwita abantu bato murongoye abantu bavukamwo abarimu bavukamwo abapasitori bavukamwo abunge bagabungere bacu bose barabaki turatumva badushingira intara bari no mu barongozi babaki bari urongoye korali kiva tugomba ntuzicungure twabwiye ababyeyi nimugushiraho abarongozi b'abaririmbyi mubigere ko bukebuke mubisengere mubahaye kurongora abantu batizeye badasanzwe burya ingabire nyinshi ziri mu baririmbyi byasaba ko umurongozi wa korali ari umuntu ageze ku rundi rugero mu buryo bw'ibihera arongoye abantu bageze ku rundi rugero mu buryo bw'ibihera uretse ko abantu babyitiranya bamugize umurongozi wa korali umengo bamugize wo kuzorana iz'indirimbo gusa oya ujejwe abaririmbyi ujejwe ingabire ziri muri abo baririmbyi ujejwe ibikorwa biri muri abo baririmbyi ujejwe abantu bazova bakoze ibimana ntiwategeza kwifata uko ugomba oya umukozi w'Imana asaba wategeza kumenya ingene wifata mu yandi majambo wategeza kuba hafi cyane y'Imana ngo Imana ikuyishurire ingene korali urongoye yogenzwa ingene korali urongoye Imana yoyiraba neza ingene korali urongoye ingabire ziri muri yo zoba ingabire zikuriye aho nyene zigakorera mu ishenge Imana ikabikora mugabe ikibabaje bamwe ntibabimenya umukorali asize uko agomba umukorali ntaciye uko agomba umukorali nifata uko agomba jewe bari iwacu murabibona cyane cyane muri korali nayo irabyigere cyane umukorali nakabira abibonye sitwara uyu munsi twabona uyu munsi sinzi umuntu wese twari kumwe n'abantu bari kwaregerana acaca ariko muri barigana abaririmbyi baramugarana bati wacerewe uri kandi yewe muteza kugira indero mubwira uwuriwe wese wemeye kuja muri korali hariho amategeko ngenderwa kirazira gucera ntupfa gusiba usibye uba waratumye muti murambugira hari ibizongora cyane ugasambura umuririmbyi yitwara uranyumva umuririmbyi niyitwara uko hariho abaririmbyi b'abanyakajagari bacengera abarongo umviriza nta kuganza kutava kuba nashaka umwana ntabwo yavuze ngo ntihagire ukuganira ubusore bazokugaya niyo ugira umwana muri utange n'icuri bazobona nawe muri akajagari nkako reka n'umuntu wagira umurongozi ntamenye ko yabaye umurongozi apfa aho yicaye apfa uko yifashe apfa ibyo akunze bazokugaya rero bizorangira banakwirukanye si ukukugaya gusa bizorangira bagize bakwirukanye uri umwana nta mwana n'umwana wakuze ubundi bwoko amategeko yatomoye nta muririnda acerwa nta muririnda asiba twebwe bari iwacu no kwambara birimo amategeko ego kandi natwe abakozi b'Imana twemeranya nabo bashyiraho amakono
isuku ijejwe no kwambara bagira batejo mwese abagabo mwese muzoba mwambaye amakaruvati aho nawe wenda ngo yidomora ngo aze atambaye iki ikaruvati kuko itegeko ryasohotse batabakenyezi mwese muzoba mwambaye uku kandi bose baca bambara uko nawe wenda nkorera ngo jewe iyo komisiyo ije ikintu cyose urimo gitagiramo urutonde kiroromeka mwebwe abaririmbyi muteza ko mufise urutonde kandi umurongozi akamenya ngo ntegereza kubahiriza urutonde niba ari ku bikorwa by'ishengero mwateza kuba imbere ukuyosha batiye bashize imbere mwateza kuja imbere muri byose ariko ndigishaga ubashaka kwibaza ikibazo mbere abashaka imbere ndi hagati ndi inyuma none nimba ndi inyuma ubwo siniba ngiconi kubera icyo atangaza ibikorwa sinji ntagwane ntajyanugusha kubera iki nama ncerwa kubera iki nama nsiba kubera iki nama nifata uko ngombye ubwo koko dumurinde aho tukiri ngaho wateza kuriha ibibazo nk'ibyo mu majambo make rero abaririmbyi n'abantu badasanzwe bomenya ico bari ko barihiriwe kuko imana irafise ikigomba gukoresha abaririmbyi nico gituma tubagirira umutwaro nico gituma tubegera cyane kugira ngo ejo muri satani ntahave amutangako twagomba twinjire kugira ngo tuba abantu bakoreshwa n'imana ibidasanzwe hakenewe iki mbega indirimbo zifite akahe kamaro mw'ishengero dusome amajambo y'imana dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice c'icumi dusome umurongo wa mbere dusome n'umurongo w'icenda umurongo wa mbere n'umurongo w'icenda dusome twese ukuri n'ukuri ndababwire udacamire mu gihugu rw'intama ariko akurira ahandi uwo aba ari igisuma n'umwambuzi ni jewe rembo kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icyane bakoze ukiraho numaho usomera ngaha mu byakozwe n'intumwa 13 usoma hele ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa gatatu byakozwe n'intumwa 13 hele ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa gatatu kandi muri Antiyokiya mw'ishengero ryabo aravugishwa n'Imana n'abigisha umwe ni Barunaba na Simiyoni ari we Nigeru na Rukiyosi umunyakureni na Manayeni yarerewe hamwe n'umwami Herode hariho na Sawuli ariko barasenga umwami Imana bisonzesheje mwembu yera avuga ati mundobanurire Barunaba na Sawuli bankorera igikorwa nabahamagariye nuko bisonzesheje basenze babarambika kw'ibiganza babarambitse kw'ibiganza barabarungika kiraho fatanya muri Matayo 22 umurongo wa 12 umurongo wa 12 12 aramubaza ati mugenzi wanje winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe araryoherwa n'aya majambo y'Imana kugira ngo umuntu yisanga
y'ubaririmbyi yoba yaciye kuziye ntaho. Intambwe ya mbere kugira ngo utinde witwa umuririmbyi wateza kuba warihanye neza. Waragize none mwese mwarihanye neza. Niyo yategetse wateretse intambwe mu bisanzwe mu baririmbyi haraza kuja abantu bihanye gute neza. Bashyize ku musaraba twaririmba indirimbo kare ngo yemwe agitanga ubufuti mugawushika ngo turababwira turira ko ugize wewe ntiwihanye neza. Sinzi iyo waciye. Yesu yavuze ngo hari abinjiriye ahandi bataciye muri Yesu, mugabo tugatubona uri mu baririmbyi. Tugiye tugusanga mu baririmbyi atanga kitufise ushira ibintu byabo kubikanye uza wicaranye n'abantu utanguye kuririmba ibya mbere umenya n'icyudo kuguruka mugamba abana y'uwawe urayati utihane neza. Urabizi neza sindukekeranya kurumpaga baje kubwira umukobwa baba tuzi yaririmba kandi yarasaba kandi yaratwaye umugabo kandi rose umugani byabo noneho urakeye mwese Yesu yabishyizeho cyangwa ibintu yabwiye abigishwa be ngo murakeye mugabo si mwese. Kubera iki ndirimbo muri iyi myaka atabushobozi bwa kera zigifise byagenze gute? Ni Imana yayibitse, ni wewe yategekora. None byagenze gute? Mwabayobozi b'indirimbo ibyo bibazo murabyibaza hanyuma muca mukora iki mubyibajije? Muweza kutibaza mugaca muno kubera iki? Kare abadini byahagurutse abadayimoni bahise, abadini byahagurutse umuriro waraka. Muri uyu munsi ibintu birazibata wibaza ngo kubera hari abantu Satani yanyengeteje mu baririmbyi baje mu mpisho byanditse mu Bagalatiya. Twabonye mu Bagalatiya abo rero abo nta kindi cyabazanye. Jewe nobita ibizimyamuriro niko nobita. Igice cya kabiri ku murongo wa kane usoma uwo murongo. kandi arico coshimishije abigira bene data banyengetejwe mu ishengero binjiye mu misho ngo batere ngo batate ukwidegembya kwacu dufise muri Kristo Yesu kugira ngo badushire mu buja. Kandi arico coshimishije abigira bene data banyengetejwe mu ishengero binjiye mu misho ngo batate ukwidegembya kwacu dufise muri Kristo Yesu kugira ngo badushire mu buja. Mana utabara mumurikire cyane. Kandi arico coshimishije abigira bene data. Mwumva ari bene data sa n'abagize abigira. Aha ngaha harimo abigira
bigira bene data. Bibiliya ivuga ngo banyegetejwe sibo bizanye, oya sibo bizanye abakozi b'Imana. Hari icyabanyegeteje kandi cyane cyariyegeje cyaje gute mu misho. Abakozi b'Imana nani twamasabona mudusenge mwarakonta mwarongozi b'idini Imana ibaha amasabona. Aba bose bariko baraza mu makorali si leta bose muntari ibintu si leta bose. Hari abigira abakizwa mugabo batigeze biha bariko baranyegetezwa mu makorali. N'ibanyegeteza mu makorali ni Satani akagusunika akumena muri kuramuturira agahemuka yinjiye hehe muri korali ejo nananditse kandi ibyo mubabigira mu bisho. Nicyo gituma abarongozi Imana yagiye kuduha amaso abona. Ndifuza ko Imana yodusubiza ibihe bya kera. Mwabarongozi iyi nkuru mwe muyigize kandi wababwira umurongozi afite inkuru Imana izomwirukana byose binyamukuka nawe ntacumara Imana niwo ukwiye gutaha ubwambere ukavanga. Nta cyatuma Yesu atwega imyaka yamaze bahuse yabona abantu buzuye isi. Mwana niba hari umukozi w'Imana kandi akakunda akumva nezerewe korale tuvuye n'ibisigo ni ukwiye kuvamo ugasubira. Hageze ko Imana tuyirekura ikinjira mu makorali gusaka kugira gusaka ubusabane bwaruzuye bagakuzura ibyaha. Gasanga muri iyi telefone yiwe yuzuye amapfa ibyo umuyobyi mukaka yuzuye ibintu bishisha. Basanga mu bya mbere ibintu byashishe twese mare naba tugomba kandi n'umwenda twishe cyangwa rero kandi indirimbo ntabwo bagushisha tujye muri raheje kubera numvise umuhemu w'iwaje yabibanije yuko hano abantu rero bakafungurura agomba ari mihiganwa. Urabona mihiganwa bakora mihiganwa ngo twe abanaka ibintu byose yavundura cyatariukana kubera ari impumyi tazi cyazanye akavundura n'ibivuye kuzimu. Ugasanga abantu bazana ibintu bishisha bayorora ibyo bakuye mu matelefone batazi byaje biva mu makorali batazi babivumbuye bayorora byose bazana. Uwo mugisha w'Imana uzoca iyo Mana izoca imuhera ho gusenga ho kwihimana abantu bakafungura. Unarabonye bahana kimwe baririmba mwene bahiromboza kumbe bahiromboza icyo wagiwe n'ibisigo rena wewe yakwandikiye uzagenda n'ibyo bibaza ko twe tugohera biradushisha biradushisha. Umuntu umwe wenyine yituye bwebwera Imana imuhaye indirimbo ubushobozi bw'Imana buruhuka. Umukubuzi w'icurangisho bahitana wamutse icuri ku nzeno ivyo vyose biragahita tuba turiko turashishwa gusa. Mungu wapihitanwa ni musikano mkwetu korale zanyu ziterezwa Imana izozibamo. Mungu akiziterezwa naho murongo ibicurangisho bigezweho byose bizodushisha aricyo bibazo. Wowe nibaza ko ufite ibikoresho bizuba ibyari urazi si ibikoresho bifite n'amamiliyoni n'amamiliyoni ariko bike ntibimana n'ububasha bw'Imana. Mu gihe cya Yehoshafati korale bayitegetse ko baza kurezwa baca baririmba bashakisha iki mwabonye
byaciye bikoreka ububasha bw'Imana bwarunze. Haleluya. Hanyuma basubira nabo kubera iki turirimba abadayimoni basubiranye kubera mwibaza ko kuvuza cyane gitari cyane n'ingoma cyane kuririmba gukunda abandi ijwi rirerire bizotuma abadayimoni basubira nabo. Ibanga ry'intero nitwifate n'ibyo mwisi kandi tubaze kuza yuko tworondera ibikoresho oya ntabwo kugeza neza birakenewe sigote ko yuko twobwira kuririmba birakenewe mugace so cyane icyambere kubana kubona kw'Imana imbere mu majambo make abaririmbyi inzira yategeza kubikira abaririmbyi ubwambere baza kuba bihanye neza cyakabiri bakaba banahamagara imico gikorwa twabizo bigango byakozwe n'intumwa bari bakeneye abantu babiri batwa muri misiyoni mugabo bari benshi ati none bari bitabo nabo reka dusenge Imana iducangire baca barasenga bisonzesheje mwebwe yaravuga ndobanurira barunaba nande na Sawuli ninde yavuze mwebwe none ko abantu batarida mwebwe yaravuga baca babashira mu bikorwa bahamagariwe n'Imana mu majambo makaririmbyi kino gikorwa cyateza kuba igikorwa cy'umuhamagaro cy'umuki none mwese ntabagiye gukoka mu Mariya oya ntabagiye gukoka n'imbere yaho dutuye waje gukoka uyorora abantu baza kunegeje mu baririmbyi batorode bavuze ngo korona itagize abantu babiri n'ibindi ibi kandi bakora bitse n'abantu bakoka muri mu murabakokaye abantu bakotse uzana ngaho muri batorima uzo bafashe kiwe rero kugira igikorwa cy'umuhamagaro cyiza cyane Imana ikimuhamagariye nizo mushobotse mugabo wewe abo wakotse uzobashobotse kiwe Imana ikubabane wakotse cy'ubutabe urumwana abo bagiye gukoka ni igikorwa cy'umuhamagaro ni igikorwa cy'umuhamagaro ngo banyegetejwe mu misho ngo batate umwidegemvyo dufise muri Kristo ngo badushire mu buca. Hari abarinzi bari mu buca kubera batwidegejemo umuriro kwatse ikizimyamuriro kikawuzimya kubera uri intebe ya Satani yicaye. Twebwe Imana yigize kuduhishurira kandi yo murakomeye umudiyakoni muri kokara kandi icyo Imana ishobora kubafashije kuko abazana bakwiye gufata igihe urongoye umuntu atinya nawe bikaba kacana ucumera nawe gatinya abahungu byarangiye bajanye iki duhishurira ko arimo igisigo uwo mukozi w'Imana w'umudiyakoni muri kokare niko kugize nabonye kimeze inzoka yava muri we igakigenda mu baririmbyi gukoropa sibyo yakoropa inzoka kuja turamuhagarika turamuhagaritse mu baririmbyi kuko twamaze kumenya ko wewe hari ubundi bubasha buriko bukorera mu baririmbyi buhagaze muri wewe kandi ari umudiyakoni wibaza ibintu vyononekara kubera iki nuko hari n'abantu bari impembe baje kuzinya koha bari n'ibisigo kuririmba bari n'ibisigo banyegetera mu majyana wowe isomura ubihemu ukagerageza ibyo ugerageje nawe n'ubundi bushobozi bukomeye aha byandusaba ko tuba abantu bari mu bushobozi burengeye ubushobozi bw'umwijima abantu bari mu bushobozi butwara umuntu kuko bitagenze uko bizorangira ariko tugiye hasi. Mwebwe n'abasenzi muri mu baririmbyi muri ko mukora iki kubera iki muri mu baririmbyi muri abasenzi mukamimana itarashuri ibyo none ibyo runanye indirimbo namwe mbatera bakeye nakwiye kibatera bakeye mwebwe nderetse Imana yashyize mu baririmbyi twebwe muri korali iwacu harimo abatambakazi Imana yashyize mu binderetse umutambakazi konda ntuzomubwire ngo aririmbe ijambo mva kureka yicaye hano ari Imana cyatumye wona mukura muri usanga ugiyokora reka yihagararire ari ibya kandi ibyo
mureke wewe warafise akazi ariko genda twari wacu twafise yihagarariye mu mutama mazina reka mu munani yihagarariye mureke hande niba twakora agenda neza umunsi wo mukura wacu wobona igicacu no gutama katimana n'umuzani mureke ibyaba by'umubiri nimwe mu bishoboye namureke yicane kuko yicaye Imana izomwishurira kandi mwishurira dutakora igikorwa cyejo hageze ko abantu bose muva hasi duterekere satani tukarira Biblia ivuga ngo mugwane wa mugwane n'abazobya azobahunga fatimyayo unakuba gukatira mwabasenzi mukiri mu buzima muri mu makokani mu ruhande rwanyu hari Imana hagarara mu kwera tuza imperubi tuza ubushobozi kuzimu abahetse abadayimoni uzobona bisera bazofise ibintu bizosubira kuba byiza mugabo nitwe tuzogira uruhara ibi bintu by'imperu sinjya gutuma umwana sinjya gutuma umwana ibi bintu by'imperu birasaba kumenya icuri n'uburenganzira ufise ku Mana Biblia ivuga ngo mugwanye wa mugwanizi n'abazobya mu rurimi rw'igifaransa barabisereza ngo azoja kure yanyu cyane mugabo mugwanje satani ahumugize utagwanje ntabwo satani arabizi ko duhaguze tukagwana arahunga mugabo tutagwanye agumaho nicyo gitwara Biblia ivuga ngo azoja kure yanyu cyane mugabo tugitende tumugwanye rero mu majambo make Koha abari bateza ko bari muri icyo gikorwa ubwa mbere bagakikijwe neza bagaca baja muri icyo gikorwa bagihamagariwemo n'Imana usomye wa muntu twasoma ngaha yari yitabye ubukwe mu bana apfa kwirukanga abandi bose bari bafise aho babanza guca bakambara impuzu zijyanye n'urubanza ariko we ntumaze kuyagize igihango cane n'ibyo ari byo we waca yirukira akicara mu bandi ataciye abandi bafite aho yabo aba ni abantu bicaye mu bandi ataciye abandi baciye utambaye umwambaro w'icyo gikorwa ugapfa kwicaramo we yarazi ngo bitakurangira atarabona ibitero azabona ngo uyu muntu ajejwe urubanza imbere y'uko batanga ibintu babanje kuraba ko bose biteguye kumwe bambaye kumwe baciye hamwe ngo azabona n'umuntu yicayemo atambaye impuzu y'ubukwe ibibazo byo kushiragama winjiye utera washitse utera utambaye impuzu y'ubukwe winjiye gute ngwacaragira ngwaragira arajorerwa kujorerwa gutangara habaye icyo atari yiteze aha abakozi b'Imana abantu benshi batsibira ibyohero hariho abazojorerwa bama biyumvira ngo Imana izoza kubyarira cyangwa bakiyumvira ngo ibi bintu tuba turakora ntibigira neza aha niba mbona itafise kwikaye y'abaririmbyi burya no mu ijoro narifise mwari muri bafise ikaye y'abakristo no mu ijoro narifise kandi ikaye yakaye niyo w'ijuru usubyo urashaka gusanga mwari bafise abakwita ijana mu ijoro bifitemo 10 this mwari bafise mbaka ijana ko nta kitafise abakora abaririmbyi 30 40 mugabo mu ijoro bifite batanu ikaye rero ikomeye si ikaye ikomeye yahagaze niko icyo Yesu yabwiye abana ariko kundika kugira stage bagiye kuvuga ubutumwa n'Imana kandi Yesu akajana nabo bakaza banezerewe kubera aho ibitangaza ko Yesu yakikoreye yavuze ngo ntimunezerewe no gusohoye muri zaburi cyane cyane munezerwe no kuba amazina yanyu yanditswe kuba twumva n'abadayimoni yiswe ko tuzoja mu ijuru bashaka gusenda abadayimoni kubera ingabire mugabo kazoja mu muriro kubera wari wanakishije umusaraba wabikoterewe
urashaka kuririmba muri ukaka wanagomba Imana ikaza kubera abantu bizeye mugabo wewe bikazorangira uhanuwe kuko waririmba Imana kwemera. Urashobora kuba mu ishengero tukuzi umuntu akomeye igihanga mugabo Imana yakufuse utari warafuze n'Imana ibuzambere bibizi shisha bigore Imana izindire gukora icyo bitazi. Imana izindire iryo shabo hari icyo twaheze ntirane dutahura umengo tuna amasatsi bikatorangira n'icyo bitakuzi. Mwabakozi b'Imana kiguciwe hari icyo twaheze ingo zacu twaheze izo tuzanye inyungu byinshi bikarangira utazi. Mwabarindi mwebwe amategeko ya Korani kubafata ugasanga batambaye baguze imyambaro baguze ibicurangisho bagiye mu bikorwa bya Korani ku muvuga bakubata ibitanzane kanini ukikwa cy'umuhamagaro rero ubwira uwamuhamagaye ubwira ukirukana bikazorangira ugiye mu ariko Imana idufashe kandi tubabibabaje ibintu byo kuja mw'ijuru kandi byari biragoye ni Satani gusa bigoye. None kera ariko byari bigoye kera ngo batangira ibibanza by'ibikoko urumva hari igihe wabibura kera byarimo amategeko menshi akagira nk'imira aho ubishobotse mugabo uyu munsi wihariye uronka nk'uko ubishobotse. Uyu munsi ucumuye ni ukuza ngaha gusa nta mpande baguca mwana bikazorangira ugiye muri ukacuma ngo ukakiririmba rucumyeko ntawe wabonye ntawe ukora ubucuruzi ntawe wakubonye ushima barakubonye uca Imana ikwirukana. Nigeze kubivuga ahandi hantu kandi Imana yarirukanye muzominutse ushima Imana yarakubonye uca Imana ikwirukana kandi uzomenya ngo iranyirukanye nk'uko umukozi w'Imana yarirutse. Ndabisubiyemo ndabyumva mu mutima ushima Imana yarakubonye buca igira buca ikwiruka yarakubonye. Wamuzi kwitwa twese takubonye nta n'umwe yakubonye muri abo nawe ntabakubonye ariko Imana yakubonye buca ikwiruka wase kwihana. Igikone cyo kuririmba gifise ikimazi kininiya cyane. Dusome igitabo cyo ku ngoma kijya ku ngoma igitabo kijya ku ngoma dusome ingo mutamagaruka igitabo cya mbere kijya ku ngoma 25 ku murongo wa mbere. Uzoririmbira mu ijuru Dawidi abagiramo imice 24. Maze Dawidi bona abagabisha b'ingabo barobanurira ibikorwa bamwe bo mu ba Asafu no mu ba Hemani no mu ba Yedutuni kugira ngo baririmbe bavugire inanga n'amakembe n'ibyitwa amatowazi. Igitigiri c'abakora ico gikorwa uko bagenda bakuranwa baraba abo mu ba Asafu, Izekuri na Yosefu na Netaniya
na Asharera, abana ba Asafu nyene, kandi Bagaga nawe yaririmba uko umwami amubwirije. Abo bose bagabwa na se mu kuririmba mu ngoro y'Uhoraho, bavuza ibyitwa amatowazi n'amakembe n'inanga, ngo bashitse igikorwa cyo mu ngoro y'Imana. Kandi Asafu na Yedutuni na Hemani umwami niwe yagenda ababwiriza. Yesu akuhezagire. Aha twabonye ikintu gikomeye ngo kugira ngo bariri usomye ariye ko batanze isiguro mu Giheburayo, kugira ngo baririmbe isiguro kugira ngo bavugishwe n'Imana. Mu majambo make kuririmba no kuvugishwa n'iki? N'Imana. Ahari naho bashitse igikorwa cyo mu ngoro y'iki? N'Imana. Umviriza, kuririmba no kuvugishwa nivyo sivyo? Umwana w'akarorero gatonya mbere yo muvugisha mu minsi ya hera amatelefone ataranakwira bino nukubareka nyaboneka kugira ngo zaboneka mu isakara. Imana yatanze indirimbo z'umuvugishwa hanyuma ukazamumarira uzafata telefone na televiziyo zizokora baronderu nibazomubona sivyo? Barivuga telefone zitaragira ngo bazofata iki? None uyu munsi telefone zirahari ntizihari? Hari indirimbo bavuga kuririmba iyo minsi hazoba ibyo kurya byinshi, abo mw'isi bose bazoba barira hamwe. Bavuga mu organisation bitaranyumvira. Iyo minsi hazoba ibyo kurya byinshi, abo mw'isi bose bazoba banywera hamwe. Hariwe utazosangira nabo, kuko shebu yagira kumutwara. Nutabawa arasenza Imana ntuzobimenya. Bariko baravugishwa ntibariko baravugishwa. Bariko baravugira ibya mondialisation. Ibi bintu by'uko ibyaha byo muri Amerika abanyamerika bisangira n'abo muri Afurika biciye mu bihinga bwabo. Ugasanga ubusambanyi bwa hariya bamuhaye kw'abintu, bwariya muri Erope ibyaha bya hariya kubera muri ubu buryo bw'inesiye tekinike bari ku mubumbe vyiyegeranije, bariko bararira hamwe bari mu bibanza bitandukanye, bambara kumwe, ubisigomba kugenda gusa nk'uko bariya batayibanga bagenda gusa, mugabo bakiririmba kera nta n'uwumva ivyanditswe. Mugabo uyu munsi bariko baragira baravugishwa, murabavugishwa. Umuvugishwa rero kubera akanwa k'Imana akeneye kwiwa. Wabona watu n'abaririmbyi mbega mwebwe muri wabo umuririmbyi yarakeneye ko akanwa kiwe katavamo amazi asohoza ngo hanyuma akavemo yagize ayarura. Mugabo uyu munsi ibintu byaracuritse. Urashaka gusanga umuririmbyi agenda avugisha abakobwa ibintu by'ishango akongera agatera indirimbo, ubwo bushobozi bwobana ibintu byaravanze. Ni umuvugisha none kandi ariko arahumanya akanwa kiwe. Mu yandi majambo mwatera kwiyubaha. Umuvugisha n'umuntu yiyubara akaja no mu rusaku. None isaku z'abagore bo muri iyi myaka abagore ese babone icyokura isaku z'abagore nabo akicyura isaku z'abagore se babone noneho umusa abagore gusa ubu mbere abagabo basigaye basakita gusumvya abagore ibintu byaracura amazi
umuvugishwa n'umuntu yiyubara ururimi rwiwe akamazi ngo uru rurimi Imana izogwitiza ruvuga ivyo Imana igomba ruburira abantu ruvuga ibintu bitaraba hanyuma bizobe. Aha banditse kumenya ngo turabavugishwa noneho twiyubare mu kuvuga twiyubare turi mu bandi ntidupfe uko twifashe ntidupfe uko tuvuze kuko Imana izodukenera turakanwa kiriki Imana. Abantu batahora bibara batuze wavuze mwarorora Imana ariko Imana ishimwe yateguye uyu munsi kugira ngo Imana ibasubize ku rutonde nimwayemerera. Nimwagira utayemereye naho izokwirukana kuko abasenzi uyu munsi ntibicaye barababajwe n'abanyengetejwe bamwe bikorera ibyaha akaba kabo bakonona babujije Imana gukora kandi Imana gukora barishobora ku neza yawe wagenda guhindura ukamenya ngo ko umuririmbyi nkaba nishuriwe ko umuvugishwa reka akanwa kanje niyubare mbere ivyo navuze bitari byo ngeneza n'ikigo Imana imbabari Imana impumanure yongere yemere kumvugisha amabanga niko vyagenda kugenda bitabaye uko Imana izobirukana izokorera ku murimo wayo woroneka. Kuririmba ni ugushitsa igikorwa cyo mu murima. Mu yandi majambo abarundi barayamaze ngo karahara mu ruganda ntibacura. None abakenyezi mukunda guteka muteka ku mashyiga ngahe? Sabwe mwoteka ku mashyiga abiri vyokunda karahara yo mu ruganda mu bisanzwe mu ishengero hari ibitati bikomeye nageranije n'amashyiga nk'uko twabisomye hariya mu gitabo ca Nehemiya hari umugwi w'abaririmbyi uwo ni waba mwiza Imana izobikoze kuko ari ibikorwa bajeje urumva ko ari n'abavugishwa bashika ko bashobora Imana hari umugwi w'abakozi b'Imana ni twebwe nitwaba beza Imana izobige biteke hirya iziducishemo abantu bazibone bazirye ziryoshe. Hari umugwi w'abasenzi aribo abashibana bashibana igikorwa c'Imana barekeye n'abadayimoni barekeye n'ibisigo basenga mu bwiza bw'Imana buze basenga mu Imana ikoresha abakozi basenga mu bushobozi bw'Imana bukore abo bari mw'ishengero ibigwi bahe abakozi b'Imana bazi ubwenge iyo migwi barayitwarika gusumba iyindi kugira ngo yose imere neza. Amashiga naho yo batatu rimwe riri hasi irindi riri hejuru vyoseseka bisaba ko yose bari ku rugezo rumwe. Nk'ubu abaririmbyi baronse umwanya bakiga ejo abasenzi baronka umwanya bige hanyuma n'abakozi b'Imana baronka umwanya bagirene bige twese tugire urugezo rwiza. Ishengero rica rigira umushaka ishengero rica rironka indya zitetse neza. Rero nico gituma abaririmbyi mwateza kumenya ko mubuze hari itororeka